Chavuga ngo ari mu nzira ahita ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu ku murongo wa 23 umuntu aramubaza ati mugenzi mbega abakizwa Musiri Champion TV, you are my champion. Eka ndabaramutse nongere ndabipfurize ubuzima bwiza nongere ndabaramutse kandi again and again Benga ndabaramutse ndabipfuriza ubuzima bwiza ndabaramutse ndabipfuriza kandi kugira amahoro meza amahoro azirumuze kandi n'urukundo rwinshi kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. My name is Basiriano Indundi kasura heba supu y'ubunyegeri nkuko bisanzwe turi kumwe na DISARA isanzwe ikorera mu Cibitoke ca Rugombo aho bita i Buganda. Umuntu wari wese afise ubumuga bugiye butandukanye urashobora kutwegera kugira ngo ubwo bumuga bwawe babugukize bigende neza bagufashe donc icimana yikorera hama byose kugira ngo bigende neza. Murabona ko uyu munsi nagiriwe bakwe umusuri hejuru yo guhura n'abandi ariko icimana yikorera ni hatari sana. Ndabona ndi kumwe n'abana bakiri bato cyane abajene bakiri bato ndibaza bafise imyaka mikenya ariko ndabona abana bakiri bato bakunda Imana abana donc bafise ijambo ry'Imana abanagiriwe bakwe mu imisi ariko Imana ihezegigwe kandi habwe icubahiro. Aba bana amazi imisi itari mike donc ndiko ndumva ubutumwa bwabo ndavuga nti jewe nka Basiriano Indundi nkuko bisanzwe murazi ko ndikasura heba negereza kubarondera kugira ngo bigende neza. Amarenda agenda baramutse kugira ngo duce tubandanya tuvugana kubijanye n'ibibazo nza guhava nza kubabaza ku munsi uri hejuru. Mbaze mere iburyo bwanje murabona ko n'umusore ameze neza afise mikrofone kandi ameze fresh sana ndamuramutse cyane hama duce tuza tuyage aba basore bababwira ibyo babazaniye nico nabarondereye. Karibu cyane. Mbanze kubashimira kwanza twikaze muduhaye no mugoroba kugira ngo tuyaga no majambo nkabanshimiye no mu MC wacu Basiriano Indundi Imana imugirire neza cyane kuba yatwiyumviriye ko kugira ngo duhamagare Imana nikomeze kumuha ubwo bundi bumenyi. Asante sana, merci beaucoup. Bakwitande banyita Nigezwe Aaron nkaba nkunda Imana cyane nkaba nkunda umusaza wacu Basiriano Indundi nkabanshimira n'abantu mwese muri ko muratwumviriza no mwanya Imana ibagirire neza. Asante sana, reka ndagushimire cyane. Urundi mu rundi ruhande murabona umusore afise na Bibiliya ku ruhande kandi ameze neza nawe nyene kugira ngo tumuramutse tumve ingene bimeze. Uraho? Ndakomeye. Namahoro. Ego namahoro. Ego babita bande? Ku mazina yanje nitwa Shongera Jean Claude nkabashimira Imana uyu mugoroba yongeye kutwemerera yuko duhura nawe nivyiteka nivyicubahiro turanezerewe cyane kandi Imana ikuduhera umugisha. Asante sana urakoze cyane. Kuko ni gakeye uzobona umuntu w'umujournaliste arondera abantu nka twebwe abandibaza abantu bariko baradutega amatwi barabona twebwe ko turikiri abana batoya. Sikuvuga ngo nuko twaguhamagaye ngaruko tuguhaye amafaranga oya baravyibonera ko natwe atamafaranga tworonka tuguhaye ariko ari Imana yonyene yabikoze hama murakoze. Asante sana. Nabarondeye kugira ngo tugire ibyo tuyaga ko murabona ko muracari abana batonyi kandi mukaba mu mavuze koko twebwe turakunda Imana. Ndagomba kumenya mpereye kwa Chongera Jean Claude Mumbarire watangiye kumenya Imana ryari donc umaze tubwira ufise imyaka ingahe watangiye kumenya Imana ryari nigiki cyabiguteye kumenya Imana? Murakoze cyane witeka bahezagire hama jewe ubu umfise imyaka 18 ni kuvuga ngo rero jewe natangiye kumenya Imana fise imyaka igera muri 14 niho natangiye kumenya Imana ntangira kubona abantu b'abagenzi kwanza haje umuntu w'umugenzi atangira kumba hafi kuko umugenzi yarasenga umugenzi yarubaha Imana atangira kumbona atangira kunyiyegereza gake gake aratsinda arambwira ivyo kwishengera iwabo kwegirize iwabo ingene bimeze ego
hama amaze kuguma mba hafi ambwira ivyo kuyegiriza iwabo niho yaca atangira kumbwira ati rero ndaguhaye ikaze kugira ngo uzoze kuyegirize iwacu kutubera umushitsi hama rero nanje ndagenda kumubera umushitsi ico gihe niho Imana yaca intera iteka nanduruka icamba umukristo noneho yemewe ico gihe nagiye ngirirwa ibakwe cansanga bariko barakira abantu bariko barandika abantu bagomba kubatizwa mu mazi menshi bana wa mubatizo wo ku mutwe oya mu mazi menshi niho rero nanje naca numva ko muwe muyera ndongoye bivanye n'ivyo nari nahabonye kandi ibyo byari ku mugambi w'Imana ca ndatangira nanje ca ndaja kwiyandikisha hama mu minsi mikeyi baca barambatiza maze kubatizwa cangira n'inyota yo kuguma nkurikirana ibikorwa vy'Imana yego nuko urakoze cyane ku ruhande rwawe tuze yavuze ngo witwa Nikeze Alone aha ku ruhande rwawe wamenye Imana gute ko ukiri umwana mutonyi ufise imyaka ingahe byakujemo gute kugira ngo donc wisangemwo uzi uhoraho hama jewe namenye Imana yuko Imana igira neza kandi kugira amenye Imana navukiye mu muryango uzi Imana ukunda Imana kandi mu minsi mbaye mu muryango nabona ukuntu Imana igenda bagira neza hama nakiriye agakiza mfise imyaka 18 byatewe nuko mbonye abavyeyi ukuntu bakunda Imana nanje nkaba navukiye mu muryango ukunda Imana nkaguma mbona ukuntu Imana itabara ukuntu mu Mana hari umunyenga ukuntu Imana igira neza Imana itabara Imana igakiza nanje kuguhanurira nawe utaramenya Imana kaze nawe umenye Imana wirire nawe umunyenga muri Kristo hararyoshe muri Kristo hari ubuzima muri Kristo hari ugutabagwa muri Kristo hari ugukira hari ingwara zananiranye ngo ariko muri Kristo Yesu zose uzozitabagwa nawe naganda kwifurize we umuntu uri kuratwumviriza utaratabagwa fatira akarorero kuri twege wakira Imana nk'umwami w'ubuzima bwawe wakira Imana ikurongore mu buzima bwawe nibyo nagomba kubashikiriza kuri no mugoroba urakoze cyane mbo nabasanze aho musanzwe musengera nishengero Agape Fellowship Church nkuko tubibona ariko kandi ni muri na bamwe mu bana bashingira intahe ugerageje kuraba par raporo y'abandi bantu kuko ngo baranavyishimira cyane n'impano yanyu iratangaje cyane navuganye na pasteur wanyu niwe yanashoboje kugira ngo ndabashikire ko nibaza igihe kitari gito ndiko ndabarondera ariko kandi inyuma yaho bambwiye impano mufise ndagomba ngo mugaragariza abantu donc abariko barabakurikirana mubabwire donc mubumvishe impano mufise kugira ngo hama rero muyisabane n'abandi bayumvirize murakoze cyane hama reka ico twotekerera abariko baradukurikirana cyane kuko ndibaza barabona ko dufise na Bibiliya kuko burya umusirikare ku rugamba arangwa n'inkoho Imana ishimwe cyane rero natwe ikituranga nk'abasirikare ba Kristo nk'abasirikare b'Imana ikituranga ni Bibiliya yera Bibiliya nyerana Imana ishimwe cyane asante sana rero turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice ni 13 turasoma duhereye ku murongo wa 22 turageza ku murongo wa 30 n'amajambo tuza gusoma muyategere muyumvirize abantu bariko baradukurikirana ku mutwe w'amajambo haravuga ngo mbega abakizwa ni bake ni kuvuga ngo harabaza mbega abakizwa ni bake ku murongo wa 22 ariwo murongo wacu wa mbere hacavuga ngo ari mu nzira ahita ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu ku murongo wa 23 umuntu aramubaza ati mugenzi mbega abakizwa ni bake nawe arababarira ati mushishikare guca mw'irembo ripfunganye ndababwira yuko benshi bazogomba gucamwo ntibabishobore ku murongo wa 25 nyene inzu niyaheza guhaguruka akugurura urugi mugatangura
gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mupfasoni nutwugururire niho azobashibura ati simbazi sinzi niyo muva ku murongo wa 26 ku murongo wa 26 havuga ngo niho muzotangura kuvuga muti erega twariraba murantunga gatoya ku murongo wa 26 ndawusubiramo niho muzotangura kuvuga muti erega twaranywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira ziwacu ku murongo wa 27 azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muva mviraho mwankora bizira mwese mwe ku murongo wa 28 naho haratubwira ngo aho niho hazoba amarira amarira no kujyana insya z'amenyo aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana namwe muhindiwe hanze ku murongo wa 29 hazoza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburaruko n'ibumanuko bazokwicara mu bwami bw'Imana ku murongo wacu wa nyuma ari wo wa 23 kandi hari abinyuma bazoba abimbere n'abimbere bazoba abinyuma. Imana ishimwe cyane. Asante sana, unakoze cyane. Iri jambo ndagomba muri abana musanze mukorera hamwe, ndagomba ngira ijambo wewe warisomye mugabo uyaze aridusigurireho gatonyi gusa hama kugira ngo donc mwumvishe impano mufise ko bambwiye ko musanzwe musabana muravuga ijambo undi akarisigura ngo munafise niyo mpano murashobora gusigura ijambo undi akagira icari vuze ko ngomba agira icari siguye ko gato tunyarukije kugira ngo musabane donc abariko barabakurikirana bumviriza impano mufise. Hama turonge kandi kubashimira ubugira kandi hama twumvise ijambo ry'Imana ryari ijambo ryiza cyane, ijambo ryari ko riratwereka yuko mwege mugendera mu vyaha uzogira ingorane, yuko Imana yaduhamagaye ni yera kandi kakubwira ngo wewe wibaza yuko uri imbere hari gihe kizoshika ubu inyuma, ujya wibaza ko yari inyuma azi imbere, wewe wibaza yuko uri mu vyaha ariko hageraho wihindura Imana ikagutabara. Nane nagranda kwifuriza ino nzira twe twafashe yo kwakira gakiza tukemera Imana yuko wewe wemeye twemeye gukurikira gakiza kuoraho nawe yuko ufata ingingo yo gukizwa. Ijambo ry'Imana ryari ko riratwereka yuko mwege twegeho Imana ngo igirize kudodora ngo Imana iri kuruga iri kwiradodora. None nimba utejeje umutima wawe Imana izokwinjira mu bucafu. Iyo utiteguye Imana izokwinjirira hadateguye. Apana. Nawe nariko ndakwifuriza rero gutegura umutima wawe kugira ngo buri muntu wese yaronse umushitsi arategura saro yiwe, buri muntu yaronse umushitsi arategura ivyo kunywa, buri muntu yaronse umushitsi arategura n'ivyarya. Nawe naragira ndakubwire raba utegura umutima wawe, utegura ingeso zawe, uhinduke kugira ngo Imana ngwiri kurugira kiradodora. Imana ntizokwinjira hacafuye, Imana yibera ahantu hasukuye, ibera ahantu heza. Nawe nagranda kwifurize yewe mwene data turi kuratwumviriza rabutegure. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimutegure inzira y'Uhoraho ngo kuko ngo ubwami bw'Imana buregereje buri hafi. Imana igirize kwitorera wiwe none izogutora wicara mu bucafu. Apana. Izogutora umutima wawe udatunganije. Imana nizogutora Wekaye mwabantu mwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo wakiriye umushitsi ukamwicarika mu bucafu asohotse agenda arakuvuga sibyo mu Kristo. Yego. Iyo asohotse agenda aravuga ati ujya muntu nasukagira, ujya muntu yanzimaniye mu bintu by'ubucafu nta mpamvu yo gusubira iwiwe. None Imana nawe gutembera no munsi ikagutembera mu misore nkatwe. Yewe. Turaguhanura rero nabuhinduke wiyeze witunganye hari inzira ishika. Wewe wibaza ngo
ngo uri uw'imbere ngo je nzogira ivyo yanje kubera ndi uw'imbere ngo ndafise amahera nzomuhonyora uno musi uzomponyora ejo uzonsanga nanje ndi imbere ahandi wanshira hasi ukanje ndaguhaye lift ya modoka wari wishimiza kugonga ngaho igwe mu ikanivo bayitware mu buyenzi namusabe lift imana intaba ego rero imana yakwera twereka yuko dukwiye kwiyeza kwiyeza imitima yacu twebwe twamenye imana tukira abana bato ariko tuguma twirira umunyenga tuguma twiryohereye muguma muri mu munyenga uhora tuguma twirira ivyiza gusa ego kuko ntaco imana yibera mu bibi imana ngo yibera mu vyiza gusa nawe wemeye ugafata ino ngingo ugafata ino nzira ingo dusangira ivyiza vy'Imana. Asante sana. Imana ibahezagire. Amen. Anyway, asante sana, reka manze ndabakomera amashi. Yewe ndabakomeye amashi vraiment, ndabakomeye amashi. Asante sana vraiment. Ndabongera amashi kubera murashoboye kandi Imana ibahezagire cyane. Afate duhora twifuza abantu benshi bahora bifuza abana bameze nk'amwe. Ubundi jewe basore bahora babambarira mugabo sinari bwabamenye navuye iyo navuye mugabo ndaza kubarondera kubera yuko haramakuru babamaye kandi mwakoze cyane kuba mwampaye akanya mukaba mwemeye yuko tuyaga hama kandi ndabatekerere n'impanuro ntimuze mucika intege muze mukomeze mukora muze mukomeze mubwiriza ubutumwa muze mukomeze mubwira n'abatari mwebwe meruka guhura n'abandi basore bameze nk'amwe mugabo bo bari hejuru yanyu ariko kandi nagira ibibako mwebwe ko nasanze mukiri n'abana bato birandyoheye cyane hama kandi nagomba kugira ngo inyuma yuko tuza guhava duca dusezerana mugire akajambo kanyuma mushobora kuba mubwira abantu bari ko barabakurikirana. Hama turasubiye kandi kubashimira kuri mwege mwumvisa no majambo y'Imana akajambo twagira tubatekerere nuko tubanje kubashimira kwanza kukigoro mwagize mu kutwumviriza akigoro mwagize kugira ngo mutwumvirize uno mwanya mutoya twari turamara twumva ijambo ry'Imana hama twari turahanura kandi mwege mukiri inyuma raba muhinduke mumere nkatwe twamamaza ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana riratubwira ngo ivyimburwa ni byinshi abimbuzi ni bake raba tuvyuke natwe namwege musinziriye raba muvyuke tuze dukorera Imana urazi gutera umurimo ukabura abavyimbura gasha biragoye cyane guteka ukabura bazijya Imana yaradutekeye ariko tubura ababijya nagranda kwifurize wowe wicaye muhira wewe utaramenya Imana ingo twimbura ivyo bintu Imana yaduteguriye ivyiza tubura ukuntu twobishika go gusa kuko turi bato ariko ukazubona umuntu amaze imyaka n'imyaka ataramenya Imana birababaje cyane hanyuma turabashimiye cyane namwe mwaduhaye no mwanya kugira ngo tuvugane Imana baturabire neza murakoze cyane reka tugende kuri mugenzi wawe nawe agira akajambo ashobora kuvuga uceho gatoyi kwijambo wavuze nk'umunota umwe aho ngaha kugira ngo hama kandi ucugira n'akajambo ushobora gutekerera abantu bariko barabakurikirana ariko nico no babwiye cyo ndabemeye vraiment murakoze ego hama nanje nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu amen kandi mwakoze kuba mwadukurikiranye ijambo ego uyu ni mugenzi wanje turakorana Imana yatugiriye ubuntu kuba yaradutoye ndibaza ni byinshi ni mwakomeza kuza muradukurikirana tuzobabwira byinshi hama rero dusubiye inyuma gatoya kwa rya jambo ry'Imana rya jambo ry'Imana ryatubwira ukungene abimbere bazoba abinyuma bakaba abimbere Imana ishimwe cyane uno munsi umuntu arashobora gukizwa kubera akenye cyangwa se ashonje ariko ejo Imana yamara kumuhezagira yamara kumukura ku cavi ikamuterura ikamwicazanya n'abakomeye kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ikura ku cavu ikakwicazanya n'ibikomangoma yamara kuguha umuduga ushaka yamara kuguhereza umwana yamara kuguhereza umudamu mwiza yamara kuguhereza amafaranga ugaca usanga wataye Imana wahora uruki urumukizwa ugasanga umuntu ni pastori ariko iherezo ryiwe ntago ribaye giza rero nagira ijambo nagira ndabatekerere niri mwari mukwiye gukizwa uri pastori ukabandanya urugendo rwawe cyangwa se wowe wakijijwe mu mvo runaka ukabandanya urugendo rwawe rero tutarandiriye reka hari no batekerera ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ni gice 14 muri hisomera uwo bafise Bibiliya yosoma ahereye ku murongo wa 25 akageza ku murongo wa
akageza ku murongo wa 27 Imana ishimwe cyane. Ayo niyo majambo tubatekereye kugira ngo namwe mwese muyasome hama Imana ibaho umugisha. Twebwe Imana yaradutoranije ukuntu twagiye turakizwa nibirebire kandi nizere n'abatarakizwa ko namwe mugiye kuzokizwa nimwagumiza mukurikirana amajambo y'Imana muzoye mwoye kuba abinyuma ahubwo muzobe abimbere. Umugenzi wanje yavuze ngo Yesu tugiye kuraba izajya Yesu yaje kugira ngo aducire inzira. Yesu yaremeye arababazwa ku bwacu. Yesu yaremeye arashinyagurizwa ku bwanje kandi nawe. Kandi ndabibutsa hari ijambo ry'Imana rivuga neza ngo Imana ntago yanka umunyavyaha ahubwo yanka icaha. We wari mu ngeso runaka, we wahora uri umusambanyi, we wahora uri umusuma, we wahora uri umunywera, we wahora ukora ingeso runaka zidahimbara Imana. Uyu mugoroba ndakuzanira ijambo rivuga ngo Imana ntago yanka umunyavyaha ahubwo yankica. Raba wike bukuve muri ico cyaha urimo, raba wike bukuve mu bwo busambanyi, hama wegera abakozi b'Imana bagusengere kandi nawe ukizwe. Kandi ndazi Imana izokugirira ubuntu nkuko natwe yatugiriye ubuntu. Ndibaza murabona uko turi kumwe, murabona ko dusa neza. Hari benshi twavukiye rimwe, hari benshi tunganya imyaka, usanga tubarusha akaranga kubera iyo umuntu yibereye mu Mana aguma atagata. Natwe ndibaza murabona ko dutagase hama umwami Yesu abahezagire. Ego murakoze cyane. Hama reka ndabashimire, muracari bato. Ndabashimire cyane mwakoze kuba mwampaye ikiyago kugira ngo tongere kuyaga. Ariko kandi hama ndabipfurije ntimuze mucika intege. Nukuri ndabasabye mugenzi wa ndabipfurije ntimuze mucika intege. Hama kandi tugende kuri uno musore yambaye akakuje abanza adusezere hama kugira ngo duce tubwirana tuti hasaravisa namwe mudusezere. Ariko ico nabatekerera vraiment ntimuze mucika intege. Ubutumwa muze mukomeze kubuvuga cyane. Ndanabemereye ko nzohora nza kubaraba kugira ngo ubutumwa mubabwira abantu benshi ko birabereye kubona abana nkamwe mukiri bato muri ko murabwiriza ubutumwa. Hama natwe turabashimiye kandi twongera tunababwira yuko abaduteza amatwi bose Imana ibahezagire. Hama akajambo twagira tubasezere nimba mushaka kujya byiza natwe twariye adresse yaho dusengera muri Songa quartier Kamenge ku Gicenda. Uwoshika hajya ku Ibombo yocabaza Reverend Pasteur Nzisabira Claude niwe mukozi w'Imana arongo igeshengero. Hanyuma abifuza kutubona naho adresse Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane. Reka tugire ko na mugenzi wabagira kadusezera. Ndanabashimira cyane mwakoze kuba mwabanye nanje. Natwe turabashimiye cyane. Imana ikomeze ibongerereza umugisha ndetse n'ubuzima ukora. Imana ikomeze ibwagure kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwita kuvyayo nayo izita kuvyiwe. Kuko n'abajournaliste benshi utobona bariko barakurikirana abantu nka twebwe. Hama iyi adresse uyu mugenzi wanje dusangiye urugendo abahaye niyo. Hama umwami Yesu abahezagire kandi muhezagirwe kandi mukomeze no kudukurikirana muzoronga ibintu byinshi. Umwami Yesu abahezagire. Murakoze cyane. Reka ndabashimire namwe mwese mariko murakurikirana twebwe mudukurikirana umunsi ku wundi. Nabwira ko ndabakunda cyane hama kandi mukomeze muraba impano zigiye zitandukanye nabazaniye. Abana basenga, abana bitaho uhoraho, abana basumbye abantu bakuze gusenga. Ibi bintu biraryoshe cyane. Nabwira ko ndabakunda cyane nkuko bisanzwe na Ribashiriano indundi nkuko bisanzwe. Merci beaucoup.